mu bisanzwe muri Miss Burundi hasigaye hakora ikimenyane ndabikubwire premièrement hasigaye hakora ikimenyane mu bisanzwe utazinanye n'abaryo abantu babiteguye canke akaba ari nk'umugenzi wawe umwana we akabashaka kuza muri Miss Burundi aramusabira akazamo kandi uyo mwana agapasa muri finale hariho ababa bashoboye babakuramwo bagitangura uraza bakuyemwo bari bashoboye Mokenzi ari sinzi ibintu yabaye mu wa Miss Burundi za 2016 yarabaye mu première dauphine ego urabona ko Mokenzi yarashoboye yes sivyo cha wibaza Miss Burundi uyo myaka uyo yaheruka James yari mwiza abantu benshi baramukunze arureke ikigo namba waramukunze wewe ivugire ku gatwe kawe ahubwo ikintu jewe cyantangaje kitananyoheye nukuntu wamaze kumutora yaciye uri gwirengero nta social media yasuye kuboneka ko eka n'imigambi yavuze yaje hanze kwifotoza mu makarezo Chegama iyo mwana wawe yita wabona kumengo yarenze yaciye none kwifotoza nane yambaye amakarezo n'akantu ka Miss Burundi kugira yerekanye ku mucanga kuruhuka peu importe imico y'abarundi aho ugeze hose higaragara hariho impuzu zo kuri plage canke zo ku mucanga atari karezo muri wa ibuka icuri kugira wambare kuntu eske ifoto yawe iza kugera hehe ujya musi wano naciye mbona yuko nataye yiworera ari igidati Miss ya Miss nene ntataye yo kwambika ziya Liza mingira ndanababurire ntuzobone ngo wabaye mu Miss canke ngo wanditse izina kanaka ngo ugenda wifotoze mu makaresi ntibizo kubera Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwe na jewe Omario kuri Yagatechtv yes nkuko mubibona imbere ya kamera zanyu nakiriwe uwo bita Musumeno Akije zina riranwenza sana bamwita Rinka bamwita Rinka Arlen Aru ajyo zina rya Musumeno wapi urazi gituma muri iminsi usigaye utagase kandi ikindi usigaye wiyubashe uburyo wambara uriyubashe kiriya impamvu mvuga ko Musumeno ryari rikubereye wakora ama content menshi y'ubusazi kabisa bon niko nari nabiteguye kandi intego warufise warayishitseko intego narayishitseko that is good so Aru ndakwakira kuri televiziyo za Yagatechtv wongera uramutsa abari ko baradukurikirana ya ndaramukije abakunzi ba Yagatechtv ndaramukije cyane ni link Arlen Aru comme d'habitude Miss Conseil gwamenye Musumeno maso y'inyana so Aru muri iyi minsi turi mu bihe vya Miss Burundi Miss Burundi kuri wewe niganwa uri kubona ririko riragenda gute niganwa ubona ritunganijwe gute bon icambere nambere Miss Burundi kera yari vyari ibintu vyategurwa byaboneka ko birimwe amafaranga byaboneka yuko ari ibintu vyibasha ariko ubonye umenga ni ibintu vy'umuntu wari we wese umengo nta gaciro bakibiha okay ati gute just ndiko ndaraba premièrement ntibakibambika neza nka kera hari ibintu bibabaje kuraba Miss Burundi ni ikintu cyari gikwiye kubaho yes ni ikintu cyari gikwiye guhabwa agaciro ariko ubu gushikisaha umuntu wese aje yava aturutse yaturukana muri Miss Burundi ubu ntibakirabana taille kenshi ikintu basigaye bagisizugura cyane ni kuvuga haba n'uvyibusha arajamo ngo mutifungo dukeneye ngo abafise projet n'ababyaye n'abaheruka kubyara n'abavuye mu kiriri bose baziza baraza bashikira muri Miss Burundi urumva abafise inda ziforumye ko zishatse
ngo motifu ngo afise amaproje sasigwa mu bisanzwe muri Miss Burundi hasigaye hakora ikimenyane ndabikubwire premièrement hasigaye hakora ikimenyane mu bisanzwe utazinanye n'abaryo abantu babiteguye canke akaba ari nk'umugenzi wawe umwana we akabashaka kuza muri Miss Burundi aramusabira akazamo kandi uyo mwana agapasa muri finale kugira gusaze yibone gusa muri finale hari ababa bashoboye babakuramwo bagitangura uraza bakuyemwo bari bashoboye siya projet warazumvirije z'abo bantu bakuyemwo urabona ko babimerita by'ukuri batsinda kubwira ikintu Mario izina ry'Imana ibintu vya Miss Burundi nibakoresha ubwenge ahubwo basubize bamwe bakera urabona nk'ubu nka Mokenzi ari sinzi ibintu yabaye mu wa Miss Burundi za 2016 yarabaye mu première dauphine ego urabona ko Mokenzi yarashoboye yes sivyo ca wibaza nk'aba Miss Burundi bikigiye mu maso ntibagira taille ntibagira ariko ndakubatse ikintu wako none ushaka dutore abakobwa beza ku maso mu mutwe ari tete vide ata tugende bukebuke na projet sikirenga tige ni projet nyabakubiza gupresenter imbere y'abantu uradi projet za kera ahubwo abubu bajangaho abavyeyi bakabacomeka mu mitwe ese kugiye kuraba kweri vya kweri bije bintu barabishikana ntaco naho bikogwa sivyo naho bikogwa ujya yabihawe yarabikwiye nta kabonero kabayemo bo ubu ntibaratora abambere ntitubajije ubukwera bataratora abambere uko bizogenda kose ndazi ko harimo mahinyu kuko narane pass sivyo avarane pass nakorane pass kubera irane pass nyabaye harabaye mu ibintu hagati y'aba Miss Burundi nabo nyene baravuze ati nukuri kumana rya muntu oya ya Miss ni yari mwiza vraiment sivyo Miss Burundi uyo myaka uyo yaheruka ya Miss yari mwiza abantu benshi baramukunze arure kigo namba waramukunze wewe ivugira ku gatwe kawe ahubwo je kana kugira ikintu jewe kitangiye kubera ikintu none abari muri Miss Burundi bidoze ndasoma abagenzi aburana babiri hagatsinda yaha imyidogo none kubera iki wewe ativuga ati uyo yidoze ativuga ati jewe kubera iki none batantoye kwa akaca avuga ati kubera iki batotoye naka akaca avuga atangira indi zina ry'undi muntu reka nakubwire je kuri party yanje kuba ujya ariwe batoye ku kintu kijanye n'ubwiza je mbana yarabimerita sinzi nka projet ahubwo ikintu jewe cyantangaje kitananyoheye nukuntu wamaze kumutora yaciye buri gwirengero nta social media yasubiye kuboneka ko eka n'imigambi yavuze hanze kwifotoza mu makarezo Jagama iyo mwana yita wabona kumengo yarenze yaciye none kwifotoza none yambaye amakarezo n'akantu ka Miss Burundi kugira yagiye ku mucanga kuruhuka peu importe imico y'abarundi aho ugeze hose higaragaza none umuntu acagenda yugane urujipo ujya nituvyanse hariho impuzu zo kuri plage canke zo ku mucanga atari karezo muri ibuka icuri kugira wambare kuntu eske ifoto yawe iza kugera hehe sivyo urumva ico kintu wewe uriki bon okay ni nkuko jewe link sivyo naja ku mucanga naca nambara karezo n'isuti ya none si style yo ku mucanga no c'est vrai ni style yo ku mucanga sindavyanse est-ce que jewe ndi link Arlene Alo mfise abafans nina foto gwifoto yanje za gushikahe iza kurabwa n'abantu bangana gute baza gukomanta gute eske mfise taille imeze ujya musi none naciye mbona yuko na taille yiwerera ari igidati les amis urabona uretse ndakubwira ikintu kimwe jewe sikumushigikira Mokenzi Mokenzi nukunda ndamukunda ndanakunda na taille yiwe
physiquement ndamukunda Mokenzi mw'iryo ndirimbo ya Dramati yari yambaye bari kuri piscine yari yambaye mayo dobe sivyo Mokenzi afise taille nziza yo kwambara na mayo yo kwambika mayo premièrement ndafise est-ce que Miss Yo Miss nene nta taille yo kwambika ziya les amis ngira ndanababurire ntuzobone ngo wabaye mu Miss canke ngo wanditse izina kanaka ngo ugenda wifotoze mu makaresi ntibizo kubera raba kwanza taille yawe imeze gute none ndakwaza ikintu waro ubu unye tuse turabaho kubw'imyumvire ya societe canke tubeho kugira twishimishe ikintu kimwe hariho ama mayo dobe sivyo ora jewe vraiment bon taille yanje ndafise ukuntu ndayambika ndafise ukuntu ugaragara ndi kuri piscine ndafise mayo no kwambara ntarinze kwambara ikareso bivanye na taille yanje nawe urabona ko bitokubera ivyo bintu hari ibintu vraiment je bitambera ego bijye ngo byo kwambara ngo de paille nakwembetse ibitenge amabazi kwako oya hari ibintu bitambera ambika taille yawe selon yambike wo mubiri wawe selon na taille yawe sivyo yes deka kwambara kuko ubonye ko naka yambaye kugira ngo nawe ucambara kuja muri Miss Burundi nta gaciro bagiha aba Miss Burundi n'izina Miss Burundi ariko bajya Miss Burundi bajya bari muri rijya higano kwambara nabi sinibaze ko ari kosa ryabo ahubwo ni kosa ryabo nababambika no kuri ko manager we narimviriye ati harageze aho niyumvira hashikiriwe uburaho yari yambaye ikanzu namba yariko ibiki nga ndimvira uyu mukobwa iyo bafuma baza jewe muri kumugwa fashion shop nkabambika bakankota bati uraze makanzu mfise Jese makanzu meza from kandi abantu benshi nibatse kufise atelier isho nawe ntibabizi baza ari benshi kabisa bagushora baza ari benshi kandi les amis kandi ngira ndabibabwire nukuri ko Imana byarambabaje ukuntu bambitse aba Miss Burundi babambitse nabi cyane kugeza aba Miss bambara hari wigeze kuvuga yuko ujya mu type ari nkarabambika ngo impamvu bashobora ko ari nkarabambika nabi ngo nuko atamahera bamuhaye ahubwo ari partenari rega ndaguha inkuru Miss Burundi iki gihe nta mahera bakiriko barashiramo nta mitahe barako barashiramo ariko tumwe turabona ama entreprise menshi bafitanye partenari tumwe turabona mu bantu barimo baragira ama publicité na company menshi company ya naje nawe ndazigire publicité kandi zitandisha ariko abantu bari muri zishikaga zingahe ni nyinshi eske izo company zashizemwe imitahe ingana gute ntayo tuzi ariko ko biri kose Miss Burundi bagucijaga imbere ni no tuba watanze ntaco ni no tuba watanze utanze miliyoni ayo ni amafaranga yo tanga muri no hari ama company adatanga miliyoni ndakubwira ikintu kimwe mari ndakubwiza ukuri kudiringa n'umuntu bibaho tumaze kudiringana n'amakampani menshi utazombesha yuko bariha nk'imiliyoni 10 ng'imiliyoni 20 kubera iki ntayo bariha hama bakambara kujya nta mitahirimo Mario tureke kubeshanya nta mitahirimo jewe sinibaza yuko ari kukosa ry'imitahe ahubwo nibaza ko ari kosa ryo muri organisation ntacyo muri organisation yabo itazi gupanga ibintu n'inyabage aba babiteguye batazi gupanga ibintu n'ibindi biyo bafuma bireka bakavuga ati Miss Burundi uyu mwaka yasivye kujye niko bambika abantu ikindi abantu barimo baridogera ni kibanza yabereyemo ngo ni gitoyi cyukuri ni gitoya kijya kibanza ni gito shano ko kumane bafuma bazanga hano kwa muvayo ndahagire publicité yafuma bazanga kwa muvayo warawanya kwanza umuntu ariko aririmba araza Monye Flo yarageze ngo aregeye inyuma ngo reka nenge kunyuma ngo ndabarabe neza arabura nahaje igihomekera mutangira hajya nisa ije ni sare kwe ije ni sare vraiment yakugiriramo ibintu nkabigeze duha agaciro umuntu wese afata ama déplacement yiwe akavuga ataka gatoroje wenze kajana muri Miss Burundi akatasanga bagize
mu mahema wazi ndakubwira hajya hano siho bari kubigirira urazi iyo bapfuma bavuga ati tubigirire hano tuje muri arena naho ndahagiriye publicity ntibandisha na boss waho nituzinanye aharo nabanenze ajya amahema bubatse kubera n'imvura yaraguye harazi ivyondo barananyagiwe Jamameza ko migo en plus de ça cha wumva vyari biki ivya Miss Burundi hama ngo harimwe imitahe kumahemu kananyagirwa ikindi naco aya abantu bamwe baravugira ko amajambo ni abantu bari muri jure mbega bajya abantu bo barabimerita ntavyo bazi utaranaheze ntavyo bazi jirabona jewe nk'ubunye kandi n'abaririmbyi bubuje ngira ntibihana agaciro naho jewe wampaye amahera hari ahantu je ntoririmbira hari ahantu je ntokwinjira iryo sare je ntari nakwinjira diri ni diri mu biki mu gihe utanshiriye ahantu nza kubona abafonzi neza nza kubona abantu neza nabo bambona uko nza kuba nambaye deja urazi ndagoye n'inkuru Monia Flor yari yambaye neza par rapport ya Miss Burundi ico kintu kabisa Monia Flor yari yambaye kanzi iri sexy kurusha Miss Burundi umuntu yamushoneye neza cyane bro Monia Flor ahubwo no iyo urabwira ati muri finale ndabarangire umuntu yashoneye muzoze n'ibitambara babashoneye kuko ntabyo bazi Monia Flor nawe performance yiwe wabonye ari performance yari imeze gute Monia Flor cyambere na mbere nta birebere no muvuga kuko Monia Flor vraiment kubego yaraberewe ariko ntazi gutamba kuri stage ntazi gushusha abantu sivyo ntazi kuririmba live bien ariko gutamba kuri stage mu higanwa nkarya anya rya Miss Burundi biba bikenewe atanaho bitaba bikenewe kwibebeza imbere y'abantu birakenewe sinzi kurabona Mokenzi n'umuntu kwanza premièrement araraba ahantu abari nutwo yigira kuri stage je nivyo muramvuga abakobwa babaririmbyi barabire kuri Mokenzi baba basi ababereye role model voilà sivyo nukuri bamwigireko Mokenzi aruko nambara kanuga sabwa yuko afumagira namunye vraiment ntazira ko no kubuja oh yeah vraiment ifoko muza muraraba kandi umenga yarakanye nyene ahubwo bon je irozi impamvu je Monia Flor ndamutahura icambere na mbere murazi yuko ata stage yanamenyereye kandi no kuri guhamagara umuntu nkujya muri Miss Burundi sinari ndabishigikiye cyane a 100% yafuma bahamagara Mokenzi akaza agashusha kandi uwundi muntu akunzwe bari no guhamagara azi just gushusha abantu ni Natasha ujyawe ni finale kandi Natasha nakunze kumyumvira kandi ari queen of stage voilà Natasha pomyo mangira ahubwo yaca n'abarondera n'umutayeri anabagirira ku buntu kuko vraiment ntibazi kwambara mana isi n'ijuru ntibazi kwambara abantu benshi baravuze amajambo ati kumbe impamvu Monia Flor ashobora kubabura amadiri nuko ntazi gushusha bien sûr afite imiziki iryoshe ariko kuri stage ntazi voilà nabuja umenga amatanye umenga ariki sinza ka dance mbe yatanze gute yagize gute yonita imbere y'abantu canke ijya stage yaramukanze ntiyaramenyere kurimbira no VIP nk'abajya uvyigira hajya kuko ntarakura gose nitwobeshanya sinomuvugira ugiye ari kuvyigira hajya kuko ntarakura gose yaho twavuga yuko amaze kuja ku stage menshi mugabo ari yabari Natasha na Mokenzi Ari
Arlene Aru Yeah. ndagushimire cyane ku kanya waduhaye. Merci beaucoup. Yes, reka nagushimire nawe muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushaka ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe. Big up on yourself.